nari ko navuga ati icya mbere ni ugutabariza uno muvukanye kubera ko ubuzima bwiwe buri mu kaga burageramiwe bifise kahise bifise ico no kwita chronology vyerekeza ko ashobora kwamburwa ubuzima nimba koko uno munsi akiri muzima tugatabaza ijwi rigashika kure kubera ko mu makuru dufise nuko ashobora kugandagurwa hama iki kibazo kikaba gifiswe canke kizwi rero kwandika ni sawa mwabonye ko twashize hanze amakuru akwiye abatashobora kuyasoma baza kwasanga ku rubuga ariko nagomvye ko ijwi rishika kure ca kabiri nagomvye gusigurira abarundi umwe Rufyiri niwe akunda kuvuga ati hari abategetsi tubona ngaha mu gihugu c'u Burundi bambaye amakostume tukabona ari abantu b'ivyubahiro ariko atari bakwiye ivyubahiro nagomvye kugaruka rero kuvyerekeye umugwizatunga yitwa Ndori mu mazina yiwe yose ni Ndori Cimpa Anise kuba muzi ariko mu Burundi azwi cane kw'izina rya Ndori ubu rero ariko agomba kugandagura canke kwambura ubuzima uyu musore Kaze Chris Fabrice batazira Kabwese ku mafaranga ahiraniye ishirahamwe ry'abashinwa akagerageza rero kugomba gukwepa iryo deni agashaka kumugandagura kugira natera ubwoba wa mushinwa nyene ikampuni nyene kumuha biriya bikoresho Ndori ariko arakoresha muri arya mahinguriro yiwe ndababwire ko arya hinguriro ryiwe riri mu ntara Kayanza yitwa Imena turabigarukako ndiko ndagira introduction yitwa Imena so musubire kubarizi rirya hinguriro uno munsi ivyumba birimwo ntibiraheza kwishurwa irindi hinguriro ariko kugurwa mu kwezi kw'icumi muri uno mwaka nyene ukuvuga haciye amezi abiri yaryuguruye mu Maramvya muri zone Maramvya aha muri komine Mutimbuzi kw'ibarabara rya 13 iri hinguriro naryo ivyuma vya hanye muri detaye ibirori vyo kugurura iryo hinguriro vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu ndabaha linke umukuru w'igihugu akashimira cane Ndori yuko ariko arateza imbere igihugu ariko numvise bimbabaza cane muranyemera bikoresha uko nyene ukuntu ariko arakwepa kuriha ideni agaca agomba kwambura ubuzima uwundi murundi naho rero navuze ntireka ntegure space canke ikiganiro muri rusangi abanyagihugu bavyumve twavyanditse ariko bavyumve ndoshoboye guterera aterere hama ikindi naco ngaho gica kiza ciyongera nuko twita abagwizatunga je ndavyita ko ataribo kubera ko barakora mu manyanga mu gutoteza canke gutera ubwoba nabo abanyamitahe bamva makungu ico kigira gatatu mu vyo tuza kuyagako muraza kumva canke gutahura turiko turabisigura ukuntu uyu Ndori uyu mugwizatunga Ndori hageze igihe agatera ubwoba uriya mushinwa mu makuru akoze muri amatohoza yimbitse twarashoboye gushika muri iyi kampuni y'abashinwa turaronka ikiganiro Ndori yakoranye n'umukuru w'iryo shirahamwe canke iryo kampuni y'abashinwa akamutera ubwoba yamaze gufata Chris turaza kwigarukako iyo ni introduction mwumve ko rero urumva ari ubukozi bw'ikibi turashobora gutabariza umuntu yanyurujwe umuntu arapfunzwe tukumva umenga ibintu bisanzwe mugabo atari ibintu bisanzwe kubera ko uno munsi kuva uyu musore Chris anyuruzwa umuntu ntuzi yari ntumenye yari mw'iperereza baramuhakana ariko uko yanyurujwe turaza kwigarukako biragaragara neza ko abakozi b'iperereza uravye naho bamubwiye nano imodoka yagiye itumbera mu makuru twe dufise tukaba
twamaze kumenya ko afungiwe mu iperereza ry'u Burundi ntivyumvikane ukuntu bagomba kumuhakana dufise amakuru ko ari yapfungiwe biba biteye amakenga n'ubwoba ko ashobora guca agandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma kandi twebwe twamaze kumenya ido nido twakoze icukumbura ry'amakuru tukamenya ko uri inyuma yavyo ari umugwizatunga Ndorishima Anise batazira Ndori. Ivyo vyose urumva birafasha gutabariza uwo muntu nejo naho mba numva ko bazofasha canke muri bwa butungane twiteze buzofasha kubaza Ndori nabo bafashanije mu kunyuruza uyu mujene uyu musore gusigura canke kubazwa vyinshi kuriwe kwizimanganwa ry'ubuzima bwiwe. Nivyo rero umva muri rusangi ngomvye ntimuhave mutangara ngo kubera iki kingi yarasanzwe atabariza abantu uno musi azanye ibirunye Chris ni iki mbega abandi bose azohora aca akora ama space oya umurumva ko iyi ariko atikiye uraza kuvyumva rero nkuko navyanditse ndabibasigurira ufise ikibazo atazoba yatahuye canke aterera arasaba ijambo aba costs muramfasha abazoba bariko barasaba ijambo canke abifuza guterera baterere si ikiganiro kuza kumara umwanya muremure nababwiye je ngomba ko ijwi canke abantu bose bashikana ijwi kure bafasha gutabariza uyu mujene ejo niyagandagurwa bazobe bazi ukuri rero nkuko navyanditse reka mbere kw'inyuruzwa ry'uyu musore uwo musore yitwa Kaze Chris Fabrice mu nkuru twashikirije hirya y'ejo twari twakoze agakosa gato twagakosoye kari kajanye n'imyaka yiwe bafatanize ko afise imyaka 40 ariko afise imyaka 36 amarero amamuko yiwe avuka ku mutumba wa Musave ni komine n'intara ya Kayanza ariko akaba asanzwe aba muri quartier ya Nyabugete komine Muha mu gisagara ca Bujumbura hama mu kazi ka misi yose asanzwe ari umudandaza w'ivyuma ivyo vyuma akaba bidandariza mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Asiatique benshi barahazi aho afise na kenkereri hama azwi nk'umuntu kuva kera yego amaze imyaka itari mike agenda mu Bushinwa kurangurirayo ni naho yagiraniye ico nokwita ubucuti canke partenariat n'ishirahamwe rimwe ry'Abashinwa yitwa ARPC company muraza kurisoma neza ajya ku rubuga twarishizeho iryo shirahamwe nizere ko muranyumva muko muranyumva turakumva neza okay murakoze iryo shirahamwe rero ARPC company agiranira ubwo bucuti Chris ego kandaza kugaruka ku bunyuruzwa bwiwe mpejeje kumupresent Chris atagomwa David kugomwa na ryashira hamwe mugira nk'umuwaje canke ni kuvuga nabafasha ama connection n'abantu bakeneye ivyuma harya anye mu Bushinwa kubahuza n'ukeneye kugendayo akamushikayo muri iyo company umuntu bivanye n'amasezerano bagiraniye naho rero novyita nka presentation kuri Chris turaza kugaruka ku twerekana ukuntu nawe yashikanyeyo wa mugwiza tunga Ndori mu bundi gatoyi mbere ko twashika tumaye tugaruke kuri yiwe uyu mujene Chris yanyuzwe igenekerezo rya 12 kuno kwezi nyene turimwo no mwaka wa 2024 ari mu gisagara ca Bujumbura yarahamagawe no mu shingwamanza canke twokwita umuavoka w'uwo mugwiza tunga yitwa Ndori kuvuga Ndori arafise umuavoka yitwa Pascal uyu Pascal rero yatelefonye Chris amubwira ingusange kuri hotel Chandelier ngaha anye
muri kacyiru atari kure cyane muri Gary Saint Paul kuba hazi hama amuhamagaye aca aje ahashitse bakiheza kuramukanya vyumvikana ko akanimbe bamaze Pascal yateguye n'abakozi b'iperereza haciye imodoka double cabine y'ibiyo bitabona ifise imparati de 80 de umbabarire gatoya iyi imparatirane size gato ifise imparati yayo ni de 3980A. Iyo modoka double cabine yaciye ivamwo abagabo batatu harimo uwambaye intuze y'igipolisi umwambaro w'igipolisi baca baracakira Chris imodoka iciva yanye mwana yantiri yiruka yerekeza ya kuri Mercedes office kubayibonye musha mubona ko yari igihe ajyanye mu iperereza hajya ku cicaro gikuru c'iperereza hafi ya katedrale kuko namaze kubabwira ku makuru twatohoje arerekana yuko uwo mujene ari apfungiwe ariko iperereza bashobora musi ribandanya ari bihakana kuva ubwo rero umuryango wumva waciye uja muri kabaza canke mu ruhagarara mu kwibaza Chris we yatwawe niho rumva twaronka amakuru amubanza mu makuru makeya mva twamaze kuronka amabanye yo tubishaka kuvuga twararonsemo ko ayasanzwe afitanye icuka kibi na n'umukozi atunga Ndori kubijanye n'amafaranga Ndori aheranye y'ivyuma yakuye mu bashinwa aho Chris yarahagarariye Ndori muri ivyo mayo madeni canke muri iryo kugwa y'ivyo vyuma naho rero twaciye twiyumvira tuti none irishira hamwe n'iryahe bimeze gute turakora amatohoza yimbitse cyane ariko dukoze amatohoza duca dusanga ni ibintu vy'ubugizi bwara cane buteye ubwoba buriko bukorwa na Ndori ariko aragomba gukwepa iri deni nababwiye ko tworishikiye muri iri shirahamwe ivyemezo canke amapreve yose tukaba tuyafise nivyo byagomba Ndori yakoranye n'uwo mushinwa mutera ubwoba byose turabifise arivyo biza kwemeza ko Ndori ariko ashaka kugandagura uyu mujene akoresheje abakozi b'iperereza aha kibazo ni Allo muranyumva komeza turakumva King ego murakoze maze muri hangara ufite connection ahandi hari ingora gato na rero urumva twaciye tutega dukore amantu zeye ya lete rero reka tugaruke rero ku bucuti canke cyo kwita ubugenzi bwa Chris Kaze na Ndori no muguza atunga Ndori comme présentation gato namaze kuvuga ko deja Chris avuka mu ntara ya Kayanza ariko we akavuka muri commune Kayanza bakaba bavuka hamwe ndukuvuga intara imwe nawe muguza atunga Ndori Kimpa Anise ari we Ndori mugabo Ndori agacavuka muri commune Kabarore aha murumva ko barasangiye intara ariko amakomine aratandukanye Chris commune Kayanza Ndori commune Kabarore munyoro baje yumva barunga ubucuti burakomera bamenye yumva aho nire bavukana ukonye hama niho rero ati 2014 Ndori yiyegereza canke yoba yarabwiye Chris ko yomufasha kuronka ivyuma kubera ko nsubiye inyuma gato Ndori iratanguje ishira hamwe canke twokwita company ihinguriro rihingura ibinyobwa ryitwa Imena
so musubire mugabo kuba bizi iri hinguriro ryatanguye rikora vya bintu vy'ikirundi terme nyene ndabuze terme adekwa mugabo mva yari ibintu nyene vy'ikirundi bitashemeye na leta yaramwirutse ko aravuga ati ibintu muko bakora n'uburozi niho rero umva Ndori yaciye yiyumvira canke ashaka gukora mu buryo bwa kijambere kuryagura Ndori rero niho yacafatana canke akorana na Chris ataramushikana mu Bushinwa baragiye bajanye ico gihe entre 2014 2015 bagiye bajanye barashika neza mu Bushinwa bashitseyo Chris arapresenta Ndori aramubwira ababwira numukiriya nzanye ndamuvyi amva tuba hamwe n'ikintu camuca bitaha murumva na Chris yamaze gushikaho Ndori yakorera ivyo bintu nawe bitari bishemeye aravuga ati abijya dushobora kuriha naho Ndori acaragira umva yamaze kwakirwa muri rya company Chris aherukira mu Bushinwa baca baramwemerera baragira komande y'ibikoresho vy'ivyuma azokoresha bishirengeye gato amadolari y'abanyamerika imiliyoni 5 hama nkuko iyo kandi nyene ikora muca mwandikiranira ukazubariha buke buke ivyo nyumva abahinga mu vy'ubudandaji canke byo kwerekeye amahinguriro barabizi ni gake umuntu agomba gutanguza ihinguriro ashobora kuriha rimwe ivyo ibikoresho nk'ivyo ivyo c'est normal Chris baciye bava muri hamwe mu Bushinwa na Ndori umva Ndori yaheje kugira komande y'ibikoresho vyose baca baraza baragaruka mu Burundi mugabo umva Chris deja akora nk'umukozi wajyahinguriro niho umva uko agiyeyo yazarazana bya bikoresho vya Ndori akabizana nk'umukozi w'ihinguriro mu bitahure neza pana ko abitumwe na Ndori ngo genzanire ni company buza ati serva wa mukiriya kubera deja wewe uri umuaja hiyo on hama mugabo urumva ibi bintu bicaye kuma bikurikirana Chris niwo azaho Ndori akorera byose Ndori naho bigira ikibazo aza kubibwira Chris ama Chris agatransmeta muri rya shiramo canke ya company ARPS company y'abashinwa naho rero muri ya mahera Ndori yarabandanije arariha convenablement ko ari babivuganye arariha ariko munyemereye nkasubira inyuma muri rya hinguriro no muri ya company y'abashinwa Ndori akigira komande baramubwiye nawe nyine rabibona yaciye ko anasaba abakozi babiri b'abashinwa ko bisaba nyine abashinwa baza kugira maintenance y'ibi vyuma mu nyuma rero niho Ndori yatuma ko babashinwa murumva ko bwa mbere yavuyeyo babashinwa batazananye baca baraza 2020 bashika rero mu Kayanza Ndori arabapangira hajya ku mugwa mukuru wa Kayanza babashinwa niho bagumye bakora maintenance ya vya vyuma bigize ingorane byose mucamo bitahura urumva no bari bafise experience muri ivyo bintu hama Ndori urumva deja yabangajije yari yabahaye akazi urumva yarabahemba nk'abandi bakozi bo muri Imena so musubire hama aba bashinwa aya mazina rero aragoye gusoma y'abashinwa nibaza ko muza kuyasoma mu hajyanye muri izungi muri yo company bandungiye ama passport yabo ndayafise banyereka n'igihe binjira mu Burundi ico gihe rero mva barakora munyemereye si ça vous dérange pas ndashobora kuba amazina yabo gusa munyemereye jo click no ankoreshe mwihangane gato pour être spécifique muri iyi nkuru
komsa udatahura araza kugira ico abaza tubariza igice ca mbere twanditse amazina y'abazungu y'abashinwa igice ca kabiri musubire okay uwa mbere muri abashinwa yitwa Zhang Hui murambabarira amazina numva y'abashinwa je ntabimenye gupronounsa uwa kabiri yitwa Lu Jiaping aba rero urumva baraje muri ya company imena somusubire ya Ndori bahashitse barabarenje bagira maintenance sawa ico gihe Ndori yari karariha mu bitahure neza Ndori yari karariha neza nkuko nyine amakuru muri iyo company batwemereye uti Ndori yari karariha neza igihe cyose abo bashinwa baza Ndori yari karariha neza vya vyuma muri ya mafaranga y'amadolari y'abanyamerika arenga gato imiliyoni 5 Ndori rero mu nyuma harageze igihe akwama aza gukwama asigaje ideni y'imiliyoni 3 ibihumbi amajana 2 na 46 amajana 467 y'amadolari y'abanyamerika murumva ko ari amafaranga arenga gato imiliyoni 3 mu madolari y'abanyamerika amaze gukwama Ndori abashinwa baguma barishuza Ndori biranka birakomera Ndori aratangwa kutanariha babashinwa bamwe babiri nababwira baza kugira maintenance ya vya vyuma aha rero niho no kwita imigenderanire hagati ya Chris na ya company y'abashinwa yajama gatosi gato kubera ko murabitahura iyo umuntu yagize nyine liaison niwe aguma bazwa canka kurikirana ivyo bintu harageze rero ya company y'abashinwa igomba gucishamo akajisho Chris ikamubwira ati none uwo muntu deja muri kumwe ngaho mu Burundi ntari karariha buriya na baba kozi twamurungikira ntari karabariha qu'est-ce qu'il faut faire bigumuko Chris atangura kuja contact zirapproche na Ndori asa n'umusera mba ntashaka kuvuga ifaransa murambabarira kumusera no kuvuga amwereka yuko bikenewe cyane ko wategezwa kuriha iryo deni kumwagisha vuba na vuba amwereka ko ariko aratosekara mu imigenane yiwe n'ishira hamwe kiratosekara byaranse ko Ndori abandanya kuriha rya deni yamaze gukwamira kuri za miliyoni 3 n'ibihumbi amajana 2 nababwira mu mwaka wa 2020 niho umwe muri ya company baca bategeka barungika delegation y'umushinwa uwo mushinwa ajejwe duko kwita hasuvi muri iyo company ni nawe umva yakwirikiranye izo komande yari yagunya kwirikiranya izo komande za Ndori gushika bama livrezo mu Burundi muca mwumva ivyo yarajejwe niho bamva baciye badereka wenyene bamubwira yuko yokwishikira mu Burundi kugira ishuze canke amenye ibiko biraba aho kwa Ndori Ndori ndabizi izina ry'uwo Shinwa yaje umushinwa kiretse foto yiwe izina ryo na maîtrise neza yitwa J uwo rero ashitse mu Burundi mva 2022 umwaka wa 2022 ashitse yabonanye na Ndori bicanye na Ndori acatangwa kugira wa mushinwa ati nivyo ndabaheraniye ariko je ndafise amahera makeya
ashika ibihumbi amajana 4 y'amadolari 400,000. Nagomba ndayabahe mugabo muce mwumva ibindi vyuma shiremo linye cyangwa twokwita nk'umurongo muri irya company yanje imena ilinye ijanye no gukora guhingura ibiyeri izi primus. Ati bisaba yandi mu mashini mashasha hama nkaca nkora ndagomba no gukora ibintu bita macotex. Muri ya discussion muraza kubona baza gucisha mu bintu by'amacotex avuga ngo n'ibyo byuma akambwa ati nta cuma yakimwe tuzoguha utarisha udahekuriya. Urumva murumva muri ico kiyago wa mushinwa yamaze kumva ko Ndoli atamugamba afise wo kuri mugaba mwemerereza $400,000 agaca mubwira ngo uzocuma ivyo vyuma ngo nce gira commande shasha mungirire livrezo y'ivyo vyuma. Umushinwa urumva yarakebwe mugabo rero acaramubwira ati sawa yazana umpane niyo commande acaramuha ya commande yavya vyuma mwamaze kuvyumva biza kongeramwo linye canke umurongo wa wibiyeri w'ama primus muri imena. Mu ivyo vyuma kandi bizoba birimo ibihingura amacotex. Wa mushinwa yaciye haguruka mu Burundi neza $400,000 aca arasubira iwabo mu Bushinwa. Ashitseyo company yaciye ibwira Ndoli ati twasanze iyi commande yawe tudashobora kuyigira livraison tudashobora kuyiguha kubera ko nta cemeza yuko uzobandanya uriha mu gihe cyose utayikurariha. Ahubwo rero wewe fata aya $400,000 uyakuremwo muri ya $3,200,000 udufitiye. Ndoli rero sinzi ivy'ubuhinga mu vy'ubudandaji sinzi ko babikoze neza abo bashinwa ntimumbaze ko kirekire mugabo ariko nababwiye amatohoza nakoze. Ndoli rero yaciye agwa mu mazi mugabo murumva jewe ngiriko natahura numva ko menya amakosa ari kuri Ndoli kuyumva yamaze kirekire atarika natansigure impamvu atayikarariha hama agaca arindira ko umushinwa ava muri Chine ashike mu Burundi kuri terrain aca mubwira ngo ndafise ngamara $400,000 mba nibaza iyo Ndoli amaya kuriha $400,000 muri garden niko natibaza ni entre parenthèses nabivuze nk'umu profane mu vyerekeye ubudandaji. Umva rero Ndoli yamaze kubona za $400,000 ziragiye bamubwiye atabwo zikuremo muri ya za 3 millions dufiti hacasigara plus de $2,800,000. Nibaza ko mucamo bitahura murabona ijya nkuru kujya kurikiranye. Rero Ndoli niho ya migenderanire hagati ya Ndoli na Chris yacitose kara cyane. Par contre Ndoli yaciye agomba kwagiriza Chris ngo yuko ngo ariho ngo yamusahuye. Chris akabwira Ndoli je nagusahuye gute jewe mpagariye company ngahanye ico nkora kiretse ko no vyita gukora nk'ivyo no kwita amaraporo canke ama transmission y'ibikoko nuko biragenda bene ihinguriro bashitse ngahanye bitobere company batse ngahanye wewe mwicaranye niwe wabahaye amahera niba bashitse hariya anye bagafata decision ko bayakura muri rya deno bafitiye ivyo je ntibindaba jewe ndi ngahanye pour executive cyangwa surveiller cyangwa guhagararira ivyo bikorwa kujya nyene nagutwaye hariya anye niko yamusiguriye yari n'amatohoza twakoze kuri rubuga rwacu. Ndoli kaca kaguma mu mutwe ashavuriye cyane. Babashinwa rero mutahure neza batwaye $400,000 Ndoli ntarikarariha yagumye agagaje ntarikarariha. Babashinwa rero muri umwaka nyine wa 2022 muri août niho baca batumako wa umushinwa umwe wa mbere yagiye n'umuzungu muraza kubona mu nkuru irya zina rirangwa gusoma uwo acaragenda ashitse hariya mu Bushinwa ashobora ati hariya ntuzoye kurasubirayo biriko biragenda nabi nta kintu na kimwe nta mpamvu nimwe gusubira ko turarihwa. Inyuma y'amezi makeya baciye batumako umwe wundi yarasigaye umwe agira kabiri
nawe acaragenda ati vireyo hiyo onye nturi kurariwa Ndori ntari karaturiha uri kurakora iki hiyo onye acaragenda icuka rero gica kirongera kiraba kibi cyane hagati ya Ndori na Chris. Ndori akagiriza Ndori akagiriza Chris yuko ari we yafashije canke yakoze ibishoboka kugira babashinwa bigire. Mugabo mwumvise je amakuru nakuye muri iyi company ntiyari karariha babashinwa ntari karariha ryade n'ivyuma ko urumva n'ingingo yafatiwe muri iyi company. Bamaze kugenda nababwiye bahari ico cuka kibi hagati ya Chris na Ndori. Ahumva hari 2023 igihe wa muzungu wa nyuma yagenda 2023 Chris rero niho aragwara nk'umukozi yaragwaye araremba aramererwa nabi cyane hama murumva nk'umukozi w'iyo company cyamubwiye ati ahubwo raba ko kino wivuriza ino. Igenekerezo rya kane igenekerezo ry'icenda ukwezi kwa kane mu mwaka 2023 niho rero Chris yava mu Burundi arurira kuri ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura arashika mu Bushinwa agiye kwivuza. Aho onye muri company twababajije aho yivurije ikizina c'iyo hôpital batubwiye cananiye no kwandika. Acahamara muri ivyo bitaro acahamara ukwezi kurenga kubera ko Chris yaciye agaruka mu Burundi. Mumbabarire gato. Oh my goodness. Mwihangane gato ndabitarike simbeshe. Oh yeah. Ariko nizere ko muriko muranyumva mwihangane gato nturambirwe. Nizere ko muranyumva. Turakumva. Ego murakoze. Chris rero avuye mu Bushinwa yashitse i Bujumbura le 26 igenekezo rya 2026 ukwezi kwa gatanu umwaka 2023. Murumva ko yaramaze ikiriye cy'ukwezi kurenga kubera yagiyeyo itariki 9 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka nyene 2023. Aca yavuye mu Bushinwa atekerewe imiti. Urabona bavuga ati nta muntu akirira mu bitaro. Mumva yafise n'ibindi bikorwa ategerezwa gukurikirana mu Burundi ariyumva yuko ashobora kwandaniriza imiti mu Burundi aca aravayo. Chris rero tugiye kwifungwa rya mbere ritavuzwe rya Chris ariho hantu rero Ndori yari yateguriye kugandagurira neza Chris. Muraza kwatahura neza umugambi yamaze gutegura. Novuga ko ari Imana yakingiye Chris. Chris yashitse i Bujumbura itariki 26 z'ukwa gatanu 2023. Inyuma y'imisi ibiri Chris ashitse mu Burundi kuvuga hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 28 kwezi kwa gatanu umwaka 2023. Ndori yaciye atumako Chris anamuhenda mubwira ngo urumva ngo duharure ngo je nawe ngo mpaye ngo sigaranye kuriha ngo babashinwa. Chris akigwaragurika mucamwumva haciye imisi ibiri mugabo yari yamaze kwikeka ko ashobora kugirirwa nabi. Niho yagira inshuti ziwe zibiri azibwira ati tugende tujanye jewe Ndori arantumyeko mugabo ndavye ibicuka kibi kihari ndashobora kugirirwa nabi tujane mwumvirize ibintu vy'amadeni n'ibiki. Jewe ndahera bingeza ahantu no mu Bushinwa avuye bambwiye yuko ntegerezwa kwishuza aya mahera. Chris aciragenda ko munsi w'Imana ashitse hamwe kwa Ndori
Ndori aba hajya mu Gihosha iro hafi cane ya zone Gihosha mu nzu igeretse ya etage. Bamwe babiri za nshuti ziwe yagenda yitwaje baciye bababwira mwebwe nimugume ngaha hasi. Chris aca araduga hejuru aricara muri salon kwa Ndori muri etage. Haciye iminota mikeya mu matoza dufise ugati ntari iminota 10 yaheze. Aho kwa Ndori haciye hashika imodoka double cabine yirabura y'ibiro bitabona icivamwo Kazungu musanzwe muzi Joseph Mathias Kazungu niyo nzima batazira Kazungu yurukana n'abandi bakozi b'iperereza babiri harimo n'uwambaye igisirikare baca baduga hejuru kwa nze baciye bavayo baboshe Chris baca bamushira muri ya modoka. Jewe hari ikintu nagiye kwibaza muri wanje kubera ndiko nakora amakuru ndemerewe gukora analyse. Chris plutôt Ndori yari yamaze gukominikana na Bakazungu ariko Bakazungu ntibamenye ko Chris oba yazananye n'abandi bantu bo bari hafi ngira aho nyine hafi kari gado muramba bateme nkoresheje bari près aho nyene baca baraza batazi yuko yazananye na babana. No kuvuga binjiriye abakozi b'iperereza na ya modoka binjiriye kuri za nshuti za Chris. Mugabo mvu mugambi bamaze gutegura baca batwara Chris. Kazungu yaciye twara Chris mwiperereza. Aje namaze kumva ko Kazungu yagimutwaye kubera nta yindi shwa yari afise yari yamaze kubona ko ivyo yateguye vyapfuye. Chris yaje yitwaje abantu. Bashitse mwiperereza amakuru dufise nuko Chris nuko harimo abantu begereye cyane Chris bakaba begereye na Ndori umva bazi n'ubwo bucuti bwabo hagiye muri ibintu by'abategetsi bandi boba baravumaguye nkoreshe terme kuvumagura abarundi baca muyitahura baravumagura Ndori bamubwira bati wewe ibi bintu uri kurakora kuri Chris yo kwiba amahera gute nakora muri company wawe nta mahera yiwawe umuha abika canke ikavyo mukorana wewe amahera utanga uyaha muri mwishira hamwe ahagarariye naho rero Chris bimaze kushamirana hejuru bigera mu bategetsi uko unye makuru twakuye mu iperereza ndani rimwe mu isoko ryacu bajya mu iperereza ryatubwiye riti mu iperereza Bakazungu baciye bamaramara baca babwira Ndori bati Ndori ibi bintu byanyu turiko turabona atari ivyo ngaha mu iperereza biraturengeye turamurekuye nimugende mu murondere abadandaza nkamwe babumvirize cyangwa mugende muri sentare y'ubudandaji. Mu nyuma twaronse amakuru yemeza ko mu nyuma Chris yabwiye Ndori none wewe ukeneye iki kudakeneye kurira rya mahera ntiwoza gahanye duharure canke twondera abantu nye batwumvikanishe ubandanye kuri ayo mahera. Ndori yaciye aja mu gacerere ibintu bicaguma mu gacerere uko nyene entre rero hanye muranyemerera ndabereke rero ukuntu Ndori yatanga guca atera rero bwa bwoba bwa kuri wa mushinwa. Ni kuvuga agifata Chris Kazungu agitwara Chris rya tariki yo ku munsi w'Imana 28 ukwezi kwa gatanu 2023 Ndori yaciye akoresha umuhungu wiwe yitwa Shadrack nabo bamuzi cyane ku izina rya Ndayi kubo biganye aho mu gihugu cy'Ubwongereza umuhungu wa Ndori kubera ko murabizi Ndori ntiyize nta bintu by'icongereza yaciye rero akoresha wa muhungu wiwe bicaranye batangwa rero kuyagana wa mushinwa. Ndori bibonekana ko yamaramaye n'imbere yabaye ukuntu azobwira aba bashinwa canke abazumva ko umukozi wabo canke bafitanye partenariat mu Burundi ari we Chris yapfunzwe. Ndori acaca rero kuri wa muhungu wiwe Shadrack ari we Ndayi kubazi ko biganye mu Bwongereza bamuzi ku izina cyane rya Ndayi aca yandikira wa mushinwa amubwira ngo Chris
ngo namufashe ngo namufunze guca amahera discussion tija ryanyu murabibona iyo turiko turakora investigation tuba tugomba kwereka ukuri abantu kose nta kosa tuba dukoze tubishize habona amubwira ati muriko muranyumva ego amubwira ati Chris namufashe namufunze kubera amafaranga yanje ngo yaransahuye ngo arayanyibye wa mushinwa discussion avuye kumuziza kuzibona ziri mu Congereza aca yabishuye ati nta kintu na kimwe mufise ngo kwagiriza Chris nta preuve nimwe mupfa mwararonse ko yabasahuye kiresa amafaranga yacu muduhiranye muni muyarihe uravyumva mugabe imbere yaho umva yatanga kumubwira ngo none imbere ko tuko twoyariha ngo nimwo duha ngo biya vyuma ngo dushiye muri nye ngo yama biya imva muravyumva n'ibiyere wa mushinwa ati never nta kintu kimwe twoshobora kubaha mutarisha ry'amafaranga uti kandi papa wawe mwaramaze gutakaza ubwizigirwa muri company yiwacu mushinwa avuga ati ndavye ndavye ukuntu Chris yavuye ino mu Bushino amerewe nabi atarakira nkaca numva ko mwamupfunze birambabaje cyane muno mwanya mbabajwe n'ubuzima bwa Chris gusumba amafaranga mumfitiye ndori ariko acha kuba muhungu wiwe acha mubwira ati none muri Congereza amaze gusoma cyane none hamwe twomurekura ntuzosubira kutwishuza ya mahera tugufitiye aha rero niho wa mushinwa umva ndiko ndavuga amakuru nakuye muri company niho rero wa mushinwa yaca avuga ati kumbe ni inzira yo kugira nabi Chris kugira twebwe twishuza ya mafaranga wa mushinwa muri yamaze gutegura yuko acaza agaruka mu Burundi ariko muri company batubwiye ati yaragize ubwoba avuga ati nta mushinwa n'umwe uva muri company asubiye mu Burundi boca babica bati mubaze kumva ko bafashe Chris ari waduhagarariye hariya anye amahera batako barayariha mwe mumva mubamugiye gukora yiki urumva ubwoba baca bwinshi muri babashinwa baca baratekereza nababwiye rero ngaruke kuri rya fungwa rya Chris hamwe yarapfungiwe mu iperereza inyuma y'imisi 4 nababwiye ko ari abantu bavumaguye ndori bikajamwe n'abandi bategezi bo hejuru inyuma y'imisi 4 Chris yaciye arekugwa Chris acaridegemvya Chris yidegembeje acaguma ngaho onye mugabo ko baramutera d'après amakuru dufise ubwo baramutera aravuga ati iyo bija hose umuntu azohera kungira nabi ibintu vyuko onye bigumuko nyene rero iki gice mucumvirize neza iki gice c'ifungwa c'inyuruzwa rya Chris tiko turavuga ko ryavuba ariyo ry'inyuruzwa ry'itariki 12 ukwezi kwa 12 2024 akuwe kuri hotel Rochandelier inyuma yo guhamagarwa na wa mwavoka wa Chris birafitaniye isa na wa mwavoka wa Ndori murambabari birafitaniye isano niyugururwa gihinguriro rishasha Ndori yuguruye muri uku kwezi muri no mwaka mu kwezi kw'icumi muti gute muri kwezi muri bya vyuma Ndori yagira komande cagihe kuri ya total y'amafaranga arenga gato imiliyoni 5 y'amadolari yari yarategekanije yari yarazanyemwo ivyuma azokoresha ihinguriro rihingura ibintu vy'amakarato ibi vy'amabox le carton camubibona mu kirundi mva bavutanye n'ibikarato n'imikenke ibi vy'iminyozo ibi vyuma rero cagiye atari karariha igihe gose yari mu gacerere vyari bibitsa ahantu mugabo bike abashinwa bamaze kuvyinstara cagiye ari karariha make rero
muri uku kwezi kw'icumi nababwiye naza kubaha link ibirori byo kugurura iyi company iriko irakora ibi bikarato n'iyi mikenke ahanye muri zone Maramvya kuri rya 13 ibi birori mu kwezi kw'icumi byuguruwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muraza kubibona muri link reka mvuge ndiko ndayibaha sinza kuvyibagira iyi link muraza kumva umukuru w'igihugu asa n'uhayagiza Ndori ngo Ndori mwumva bahanye ngo birabonekana ko igihugu kiratera imbere ibintu vyuko onye murabona ry'amajambo sivyo gombe guhagarara ko ariko ndiko ndibaza iyi link murashobora ko muyayiraba ngaha anye bikora twishanga ngaha muri commentaire gusa isi ni link ya Mashariki TV sinzi rero ko iki gihe umukuru w'igihugu atari yamenye yuko Ndori ibi vyuma atabirishe sinzi ko Ndori yoba yafise yindi connection y'abategetsi bo hejuru muganda gishira entre parenthèses ishobora kubihari kubera ko nababwiye umushinwa yageze aho yandikira umukuru w'igihugu aja mu gacerere kandi ko neguhereza ko reka ndakavuge ko umukuru w'igihugu aza mu gacerere mugabo muri analyse yiwanje eski mukuru w'igihugu yoba yaramenye ati ya company none niba koko Ndori atari yarishe ibintu vyuma nkaba nagiye kugurura canke gutanguza icesi ibi bikorwa biramaramaje canke nza kunkorako nza kwintervena gute ibintu vy'uko ariko mu matohoza rero dufise nuko buriya Ndori yagerageje kugirira nabi Chris imbere yuko aza kugurura ino company yo iyi nyiri muri zone mu Maramvya kuri Teze yaragerageje no kubihisha cane babaye buvyugurure nk'abantu batagiteguye neza mu vyuko onye kubera ko ku makuru dufise yabegereye Ndori yamaze kwikeka ko uriya mushinwa canke Chris baza gukorana baze gupeturba bonone ibi bikorwa bishiyemo ntivyugururwe kubera deja Ndori agomba yugurure ihinguriro mu bikoresho atarariha mu vyuma atarariha rero aha ngaruka rero kuri inyuruzwa rya Chris sinzi murambabara sinzi ubuhinga canke ubushobozi Chris yoba yarakoze kugira ntagirirwe nabi muri iki kiringo muri intervalle ntuze Ndori yekaragwana no kugurura iyi company mu Maramvya mugabo rero murumva ko itariki 12 z'ukwezi kwa 12 umuno mwaka wa 2024 ariho Chris yaciye anyuruzwa mwarabonye ndiko tuko turamutabariza ku rubuga rwacu acarafatwa acatwagwa rero mwiperereza je ndavyemeza ko ari mwiperereza iperereza atavyemera amakuru mfise ni ntamusiga ni mfite ivyemezo byose yuko ari ndani mwiperereza iperereza ndabizi ko ngaha mu space ya perereza ririyo barafise abakozi barafise ntare house ziraza mu space yiwacu mu bundi buryo bakoresha ama konte n'ibiki barabizi bumve ko dufise amakuru akwiye hagije ko Chris uno musi afungiwe mwiperereza ry'u Burundi ikintu rero ngaha kiza kuntangaza ni kubera iki Ndori ari karatoteza canke ari kagomba kugirira nabi uyu muntu mu gihe bizwi canke byamaze kumenyekana ko aheraniye irishirahamwe aya mafaranga atarari kubera ko munyemereye nkasubira inyuma cagihe Chris afatwa ubwa mbere igihe Chris afatwa le 28 mai 2023 ashitse mu iperereza yavuze ati nimuhamagare abakomersa canke abakibose nimumuhohote jewe ndabereka ivyemezo ngibi vyose ndabereka ukuntu Ndori aheraniye bari abantu dukorana iriya company dukorana yanse kuriha hama je mugire mundanega anyereke ayo mafaranga noba mpiranye Ndori nta kintu kimwe yarafise c'icemezo cyo kwerekana yuko Chris amuhiraniye canke yamwivye
kiretse ko agomba kumugandagura yongera atere ubwoba babashinwa ntibazosubire kubaza aya mafaranga mwamaze kubona muraza kuvyibonera mu screenshot yaberetse ndori ariko arabwira wa mushinwa ati none norekura Chris ntuzosubira kutwishyuza rya mafaranga murumva nibaza ko ngaha mushobora gushigikira iyi analize yanje yuko bihuye n'ukuntu ndori yari kagomba kuzimanganya ubuzima bwa Chris aya mafaranga ntasubiye kugira mugabo nababwiye Chris yakingiwe n'Imana yuko kiriya gihe umunsi w'Imana le 28 mai 2023 yagiye kwa ndori afise izo nshuti ziwe zibiri babakozi biperereza bakaza bamwibinjirirako bibaza ngo baje gutora Chris ariko bagasanga binjiriye ku nshuti ziwe zibiri bagaca baramaramara Kazungu yaciye amutwara mw'iperereza ivyatumye avayo inyuma y'imisi ine kubera ko izo nduru zavutswe nibi rero murumva ko muriko muranaliza uyu musore w'imyaka 36 Kaze Chris Fabrice batazira Kabwesi ariko aca mu bihe bibi byo gushobora kugandagurwa cyangwa kwakwa ubuzima muri ubu bube gito bwa ndori ariko akoresha ivyuma atarari habano bashinwa gushika n'ababwira yuko hamwe yo kwemera ntibishuza ayo mahera mbwa bakarekura Chris murumva ko umwanya n'umwanya dushobora kubura uyu mujene dushobora kubura Chris agandaguwe tukumva ngo nakango yaranyurujwe murabizi amaka ibitigiri mvuge mukoshe mu kirundi ibitigiri dufise abantu banyurujwe baburiwe irengero ni benshi bagiye akazima yongo uno munsi rero iperereza ariko rakana Chris ashobora gukugwa mu iperereza akagenda kugandagurwa kubera ko murabyumva cyangwa murabizi kijya gihugu kuntu gitwawe uno munsi abategetsi bibereye muka no vyita gute nko mugakino menga ntibabaye ubuzima bw'abanyagihugu niki hama bumva bajya abantu bigira ngo bagwiza tunga abanyene mubona bambara amakoti tukibaza ngo nabantu bazima baca bakorana ikibi cyangwa ube gito nabari abakozi bipereza nabari bategetsi bandi mu bwobe gito bwo gukora no kwita kunyuruza umva deja ntuzereka ashaka kunyuruza Chris yongera anyuruza amafaranga y'uwo mushinwa ni ibi rero rimwe navuga nta ngitangura abo twatanguranye bavyumvise ndiko navuga ko yindi objectif ngahanye ari iyo kwereka abantu yuko baba gwizatunga twemera canke tuzi mu Burundi aribo bagaruka bakirukana abanyamitahe bakungu bozanye imitahe canke bozanye ibintu byabo mu gihugu cy'u Burundi kubera ko deje no munsi umushinwa nabwiye ko yandikiye umukuru w'igihugu akigira mu gacerere umukuru w'igihugu nawe yagiye mu gacerere akaba yamaze kubona umushinwa yaramwandikiye aramwereka balance n'ibiki aramwereka amantuze amasezerano ya company imena umusubire du Burundi ifite siège mumbabare senshi mu Kirundi ifite icicaro mu Kayanza amahera ibafitiye ukuntu baje gutora ivyuma byose umukuru w'igihugu cwe acaranuma uno munsi none umukuru w'igihugu nawe acagaruka nivyo yaragiye kugurura iri company rya ndori ritararihwa ibi vyuma bitararihwa kumbera nyine ashobora kuba yatarabizi ko yavyuguruwe plutôt vyatowe ideni ariko inyuma yo kumenya ibi byose akaba atasheka arakora umujene Kaze Chris Fabrice alias Kabwesi akaba apfungiwe mu iperereza yitwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu akaba ateka aravuga uno munsi umukuru w'igihugu acavuga gute bakenengo abanyamitahe baza mu Burundi mu gihe mwumva batega ubwo bwoba banatinya kuza kwishuza n'utwo batanze mu gihugu cy'u Burundi mu gutinya kugandagurwa kuri iyo ntwaro canke iki jewe rero mumbabarire sindabarambire nagomvye kubasigurira mwumve ko ejo uri ngaha byumve ndabivuganye gashavu ko inkuru yarantushije cyane numve simbabaje cyane ejo tubuze turamaze kubura abantu benshi mu muryango waje nabuze abantu benshi turamaze kutabariza abantu benshi bose ntabwo turiko turabona barapfuye ejo
nabivuze uri ngaha byumve, uri mwiperereza ari ngaha byumve, uri muri ntare hawuza byumve, uwo ari wese hari ejo tubuze uyu mujene Kaze Chris Fabrice alias Kabwese Ndori nabo bafashanije mu kumunyuruza bumve ko bazobibazwa tudashize inyuma, mu mbabarire ntavyo nakunda kuvuga, tudashize inyuma ibiro by'umukuru w'igihugu, kuko iperereza ritwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Twaragize alerte, turerekana imodoka yatwaye Chris, plaque yayo iyo yatumbereye kuri Mercedes officier rya barabara muca mubona ko ari hafi ya katedrale, nta metero zingahe zihari. Twongera ko amakuru dufise yuko ari mwiperereza, ejo urumva tukamubura, bamenye yuko tuzoguma twishuza, tuzoguma tubaza uyu Chris, tumubaza leta y'u Burundi. Murakoze, mumbabarire ushobora kuba atatahuye ahantu avyo arabaza canke aterere, ariko nababwiye ikiganiro ntigomba kumara umwanya muremure, nagomvye gusa yuko ijwi rishika kure mu gutabariza umuntu, ntitugume dusoma ibintu hajyanye. Urashobora kwisoma bijya bice byose natanze, ibice 4 ni inkuru idetaye, muritonda muyisome neza, murabona ukuntu byakurikiranye. Mugabo ko twandika ni sawa, mugabo ko tugaruka nawe tukabisigura abantu mu buryo bwagutse, n'iyindi ntambwe n'ubundi buryo bwo gutabariza. Murakoze cyane, ndabashimire. Ububaza arabaza, abakoste baratanga ijambo, tubandanye kuyaga. Ego King, urakoze. Reka jewe personnellement ndagushimire, kandi nongera ndanagukeza kwishaka ryawe ryo kubandanya gutabariza abanyagihugu, kuko imiliyoni z'abarundi ziri mu Burundi zihura n'ingorane nyinshi. Rero ni byiza ko wahagurutse we nabo mukorana, we na timu yawe, kugira ngo muze muragerageza gutabariza abo banyagihugu. Hama rero mfatiye kuri uyu Chris, birumvikana neza yuko umwanya n'umwanya ashobora kuburirwa, ashobora kwicwa akagandagurwa. Umuntu yumvirije dosiye uko imeze, ni byiza ko ubitumenyesheje ukamenyesha abarundi, kugira ejo canke hirya ejo niyapfa yumva ukuntu yafashe ko vyamenyekanye, yumva bizoba bigoye ko baca bavuga ngo abandi bakaja hehe ngo bakanyika. Ako n'akarorero keza, ari hamwe uyu munyagihugu hogira icaba, vyoca biboneka neza yuko ubutegetsi buhari mu vy'ukuri buhonyanga agateka kazina muntu, kandi ku bintu vyari bifitiye n'inyungu igihugu, kuko iyo babikora neza ndibaza ko vyari kugirira inyungu igihugu. Rero ndagushimiye kandi no kuri ndanaguteye intege, courage na timu yawe, mubandanye mukora ibikora inka. Sinzi ko Jerome ari hafi, mugabo unye nibaza ko ufise ico ashobora gushikiriza, murashobora gusaba speaker tukabadinga canke tukaba acceptinga kugira mushobore kugira ico mushikirije. Kaze mwese, akanya ni gwanyu. Ndabona uwitwa Rumata yabanye natwe kuva kare, hama mbona umenga afise ico avuga. Rumata, mu gihe woba ufise ico ushikiriza, turaguhaye ikaze. Hama kandi ndanababwira, ndabona ko ndabona hari umuntu aje Nihari bari babiri, umwe nihari nawe nyene aciye agenda, popo baragiriye rimwe. Oya, urumva ntibaba bagiye. Reka ndababwire ikintu kiba kibaye. Aba baba bafise amakonte bakoresha nk'6, 7, 8, hama agaca yihenda akinjiza y'akazi agaca avamwo, mugabo baca bagaruka baciye ku zindi zitazwi. Donc ntimugire ngo bagiye, baracarimo. Mugabo jewe nagira mvuge ntibabaye banarimwo basaba ijambo nabo, kuko ngaha anyi ntitwari
je gutega amatwi King gusa ngo atubwire mu gihe ngo abeshe hama tubimenya uko nyene hari ufise ico avuga ati nyamara ibintu vyagenze uku n'uku aha wihenze gato aha wobigira gutya ni ukuri numva ata kibazo ntibace bavamo speaker Rumata yari yasavye ijambo. reka mbe ndaharumata agira ico ashikirije murakoze cyane Jo, ndashimiye cyane King na Itara. Murakoze cyane kubona ibintu mukora ni inkoramutima, ni ibintu bikomeye cyane. King mera nk'umutinga please. Jewe ikintu byanshimishije d'abord kubona ibyo bintu mwabikoze kuko je nabonye iyi nkuru ndikanga ndavuga nti ntibishoboka. King twaravuganye inbox kuko jewe Kabgesi ndamuzi Mbabarira baciremwo narakanditse mu nkuru yo kumutabariza uno munsi nashoboka nakibagiwe nari navuze ko atavya politike yigezemwo. Murakoze. Jewe vraiment ça me touche personnellement kandi biranambabaza ivyo abantu twama tuvuga hano ku ma space abantu niwe bumva ivyo abantu bavuga kuko King mwama mubona ibintu akora atabariza abantu bamwe bakaboneka abandi ntibaboneke abandi bagatoga ibiziga ni ibintu bikomeye cyane. Kabgesi nta politike yigeze abamwo, si umwana n'umujene no munsi ntabwo yigeze aja mu bintu byo kuvuga ngo ari mu bintu by'ibigari cyangwa n'umuntu yakuze yitonda asenga. Mama we n'umuntu asenga cyane, ava mu muryango utuje utekanye, abanyakayanza bose baramuzi, nta muntu n'umwe atazi Kabgesi. Namba ari umuntu mu buzima afise umutima mwiza ni Kabgesi. Umuntu wese azi ko yakire mu Kayanza akamara n'indwi imwe ndabizi ko atadetse kumenya Kabgesi. N'umuntu atwenga, n'umuntu yakira abantu sinababwira. N'uyu Ndori n'umunyakayanza King yabivuze, n'umuntu avuka ikabarore muga abanyakayanza baramuzi kuko rero umukomerisa kuva kera ntiyabaye umukomerisa ngo wahatari, ariko abanyakayanza barazinanye nkuko n'abanyamuyinga bazinanye, intara zose abantu baba bazinanye. Urumva n'umuntu azwi, yari umukomerisa yadandaza ibintu vy'inzagwa, ibintu nta numwe atamuzi. Mama bukeye kabiri abaye umukire, ubunyataye ibintu vyo gushaka kuniga abana tuba twarakuze tubona ivyo bintu ntivyoshoboka. Ico cyose ni ikintu gikomeye yuko deja ibintu byose bizoba turazi umuntu tuzobaza Kabgesi. Je ndamwita Kabgesi kuko nakuze tumwita Kabgesi, yitwa Chris. Ibi bintu nukubitera ivyatsi mwabantu mwese muri hano, ndabinginze mufate Twitter yiwe ya King yiko yatabiza Kabgesi, muyiro twitinge mutaginge president w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndabinginze kuko uyu muhungu nta kintu na kimwe ashobora iyo bari kwarazira. Nama mvuga nti nta muntu n'umwe arenga itegeko, nta n'umwe arenza itegeko ry'igihugu cy'u Burundi.